Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi. Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Iryamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri uyu mwanya udasanzwe, umwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora. Mukaba muri kumwe na Pastor Jackson NKESHIMANA wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe kwibarabara rya 12. Urutse bus waje na bus ukuruka bus aho zikaterana ku G11 ucuja ku G12 ni barabara rikurikira n'intambwe nka zikenya, urigezemo ucujinjiramo gatonya intambwe nkenya gusa ucubona urusengero rwa Hope Church kuri portail yanditse ko Hope Church. Ego aho niho dukorera, turaguhaye kaze. Rero kaze muri uyu mwanya w'ikiganiro ivyo Yesu akora, aho tubashikiriza ibinabiriya mu vyo Yesu ariko arakora mu Burundi, ivyo ariko akora mu ishengero rya Hope Church. Muri uku kwezi rero k'umunani hari ivyo tugiye kwiga ko bidasanzwe kandi bikuraba kandi bikwerekeye. Kunanirwa mu buzima tugomba tubihakanire, tugomba tubisezerere, tugomba ntibize bisubire kandi kuvugwa mu buzima bwacu. Hari byo Satani aba yateguye mu buzima bwawe byo kutegezwa kunanirwa. Hari ibintu wamukora bikakunanira bikanka kabisa kandi wategezwa kuba woshitse. Hari abo mwiganye bo bamaze gutera imbere, mbwa byaranse gutera imbere, suko woba utazi ingene botera imbere. Oya, kandi aho baciye nawe warahaciye mugabo ntivyakunze. Hari ikindi gihe usanga amasheke aguma bari menshi cyane. Ukwezi kwa munani tuko tusengera rero gukuraha amasheke mu buzima. Bijya bintu byo kunanirwa mu buzima bikahava gose burundu, umuntu akagira amasuccess, akagira gushobora, akagira kunesha. Reka ndakubwire, urashaka kubuhembwa amafaranga ariko canke ukaba ukorera amafaranga mugabo ivyo umaze gushika kukabibura, suko utazi kujera neza. Oya, hari impemu mbi y'ukunanirwa ibikuriko. Ego harabaho n'impemu mbi ya rotare yo gucererwa gushika. Abandi barungogwa ku myaka runaka ariko wowe wama wacerewe mu bintu byose. Urumva n'ubu nturarongogwa canke wahavuye urongogwa utevye. Uhavuye urongora utevye canke n'ubu nturarongora, ugasanga ari ibintu biriko birakubako bigaragaza kunanirwa. Ibyo kunanirwa rero ntibiterwa n'ikindi atari Satani, atari abadayimoni. Rero kuya Mungu tugo dusengera tukuraho ibi byo kunanirwa mu buzima. Yesu ashimwe cyane. Vuga uti amena, vuga amena nawe birakuraba. Vuga amena. Kunanirwa mu buzima ntibibeho mu buzima, ahubwo tubandanye tunesha, tubandanye dushika ku masezerano yacu. Hari amasezerano Imana yagusezeraniye haheze umwaka, haheze imyaka n'iyindi. Rimwe na rimwe uratangura kwiyumvira ko si Imana yari yavuze. Oya, hari gihe usanga ari Imana yavuze, ariko kandi harabaho gusezeranirwa, ariko kandi hakabaho gushitswa kwa masezerano. Mugabo Satani nawe arabyinjiramo akazibira mu gihe udashoboye kumenya ingene ushobora kugwana urwo rugamba ngo runeshe. Mu ijambo ry'Imana mu Banyefeso 6:12 niho havuga ngo ko abo tunigana atarabi nyama n'amaraso, tunigana n'abakuru n'abafise ububasha nimwe mu mizantu ho mu ijuru. Ni kuvuga ko abo tugwana n'uvuga n'urugamba twamako, n'urugamba igihe cyose. Haba hari urugamba guko ivyawe bitokunda, haba hari urugamba guko ivyawe utokwishurwa, ariko kandi hari urundi rugamba rudasanzwe rwuko nawe utegeza kugwana ko ivyawe bishika, ivyawe vyishurwa. Nukuvuga kwa Mungu twamadusengera ico kintu, nukuvuga n'umusi wejo tuzosengera ico kintu. Ndagwaye kaze n'ukuri ku musi wejo ntuzobure kuza gusenga, kuko Satani yoba kumenyereye nabi. Ego Satani yoba kumenyereye nabi, uze nawe tugusengere ubwo buzima bw'amasheke ubusezerere nawe wo kwishugwa, nawe wo bishobora, nawe byo ukunda. Sinzi ko biragushikiraho uronka amafaranga menshi y'icyarimwe, ushobora kuba waronse mission, ushobora kuba wagurishije agatongo canke ibi nabiri ukasanga waronse amafaranga kandi menshi, ariko waraba ico wayakoresheje ukakibura pe, ukaraba kabisa mbere mukava munabipfa n'uwo mubakanye canke nimbutarubaka, ndiwo ubwa ukiyumvira ukavuga ati mbega none ibi byabaye gute.
sinzi ko biragushikiraho uronsa amafaranga abana bakaca bagwara, uronsa amafaranga inzu ikaciguruka, uronsa amafaranga abavyeyi bakaca bagwara, uronsa amafaranga hakaba ikintu kanaka kica kiba kugira ngo kiyatware. Iyo ni muhimu mbi ya blocage, ni muhimu mbi yo kunanirwa ibiri kura gukurikirana kugira ngo ntibize bigere bikunda. Ariko muri uku kwezi k'umunani ni ukwezi ko gusengera ibikunda. Muri uku kwezi k'umunani bigiye gukunda. Guhera muri uku kwezi k'umunani Yesu nakugirira neza ku munsi w'ejo ukaza gusenga, wobugiriwe ubuntu budasanzwe, kuko guhera ejo tuzogira amiga atatu nkuko twahora. Turatugira amiga atatu. Amiga ya mbere atangura saa 2 zuzuye, amiga ya kabiri agatangura saa 4:45, amiga ya gatatu agatangura saa 10 n'igice. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe ugirirwe neza, nawe bihinduke. Erega nawe byohinduka. Amen. Nawe byohinduka. Ivyo biriko birazibira, ivyo biriko biranka ko bikunda, nawe vyohava. Ego vyohava, ubuzima bwawe bukaba bushasha, byose bikaba vyiza. Ego cyane. Reka ndakubwire, urashaka kuba uvuga ati boje mu bintu by'amafaranga meze neza muri mugabo, urashaka kuba ufise projet uwimaranye imyaka, waranditse ku gatabo, waranditse nene amaplan wubatse y'inzu, amaplan wacafse, ufise n'igitabo no canke impapuro wanditse ko amaplan y'inzu, imyaka irabaye ingahe wifuza kubaka ntibirakunda, warifujije kuronga parcelle ntibirakunda, warifujije ikiniki ntibirakunda. Hari ahantu umenga biriko birazibirira kandi bikaza kwanka, ubona umenga wagira ubishikire, wagira ugifate, wagira uhashike, mugabo biriko biranka. Ndiko ndavuga wewe nyene, egome ni wewe ndiko ndavuga. Bigeraho ukumva umenga wagira ubishike ko mugabo bikanka. Nta kindi gishobora atari amasengesho. Uzoze tugusengere ku munsi w'ejo. Ego nakubwiye ko dusenga saa 2, amiga ya mbere dutangura saa 2 zuzuye kandi ntiducererwa twebwe. Amiga agira kabiri tutangura saa 4:45, amiga agira gatatu tutangura saa 10 n'igice. Ndagwaye kaze, ntihagoye ni mucara magahe. Urutse bus aho amabisi akatira cyangwa ukafata moto cyangwa bajaji cyangwa taxi cyangwa ikindi, ukaba kigushikanye aho amabisi akatira, muca mubandanya gatonya n'intambwe nkenya, ukacuja ku 12 ko amabisi akatira ku 11, ukacuja ku 12. 12 ugingiyemo gatonya gusa ucubona eglise iri muri clôture, hama portail ni portail ya bleu, naho nyine handitse ko Hope Church, ntihoberana. Ego mbere n'abamotare, abataxi velo, abataxi voiture, abataxi izabajaji basigaye bahazi, babwiye ati kwishengero Hope Church ryo mu Carama kujya amabeni baca bahamenya. Ego hari abandi bahita ngo ni kwa Jackson, ariko ni kwa Mana, si kwa Jackson. Ego hari n'abandi bahita ati kuba FARAJA. Egome umubwiye ati kuri rya shengero bita kuba FARAJA canke sinzi, mugabo biroroshe cyane, haroroshe cyane. Ndagwaye kaze, urashobora no kujuragirika ntuwabone neza. Ndagwe nimero za Zoom protocol kugira ngo muvugane, kumbure urashobora no kumutelefona ukamubaza. Ego abantu benshi barakunze kubipa, ariko we ntuje mu babipa kameme. Umuntu ari mu kwishurwa ntajya mu babipa. Ego kuko nawe urashikiriwe nawe. Amena, vuga uti amena, amena. Ego ndagwe nimero Zoom protocol ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Ego ndagwaye kaze kabisa ku munsi w'ejo saa 2 inkoko niyo ngoma, canke saa 4:45 bivana umwanya wawe, canke saa 10 n'igice kugira ngo nawe usengerwe. Egome hari ibintu biriko birakubako nawe bikagusiga. Bikagusiga, urabona ingwara ukanywa imiti abandi bose banyoye, iyo ngwara ikaba yarakize, ariko wewe bikanka. Ni satani yamazibira, ari ahantu ho kunanirwa satani yama yashizeho. Uku kwezi k'umunani tugomba kuguruza ibyacu ku buryo guhera muri uku kwezi k'umunani kugeza mu yandi mezi yose asigaye tutazokwigera tunanirwa mu by'Imana yadusezeraniye, mu byo tugomba gushikamo, muri bya bindi. Hari kindi gihe uta umwikomo kuri naka, oya ntutumikomo ku muntu kuko abo tenigana sabantu. Oya uyo nakashobora kuba ari we daimoni zaciyemo canke satani yakoresheje, ariko neza na neza ni satani abikora. Kandi satani nakugwaho n'ikindi atari amasengesho, nugusenga ugasengerwa, izo blocage zigahera. Ego mbere ubugiri ubuntu ko uku kwezi k'umunani kubaye ukwezi ko gukuraho ivyo byose bizitiye bitumunanirwa.
hari n'umuntu kwishura usanga bidakunda bitemera bitaba neza ariko usengewe birahera twama dufise intaye nyinshi z'abasengewe kandi bakagirirwa neza bakishurwa n'Imana ndagwaye kaze rero nawe uze wishurwe uzugirirwe neza uze witabweho n'Imana reka mukanya ndaguha kanya kugira ngo ukurikirane zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakora mu shengo rya Hope Church ego abantu bariko barahishurirwa cyane hajya hitwa kuri antene y'Imana ego kuri antene y'Imana naho uva muhira uvuga ati Imana ngiye kuri antene yawe aho ubuvuze neza ntibigoye cyane kuri antene y'Imana kuko aho hantu twama twibonera Imana ikora ibikorwa bikomeye kandi bihambaye benshi bamaze kuyishurirwa uri abatahora bafungura ibinaka uri abahora bacumbagira abahora ari bimuga intaye zimwe muramaze kumva kiretse nimba ari ubwa mbere wumviriza kino kiganiro mubwo muramaze kumva intaye za benshi cyane Yesu yagiriye neza kandi yamaye abakoreye neza kandi nawe agiye kugira neza kandi nawe agiye kukwitaho kandi nawe agiye kugutabara nkuko yatabaye abandi ego ntugire ubwoba rero Yesu nagushoboza ukashika naco bitwaye naho uva kure agatike urisha agatike ivyawe bikishurwa ingorane ziri hehe ego agatike n'ibintu bisanzwe ifanura rinywa injya urazijya impuzu urazambara kandi amafaranga ukayasora bikagenda uko nabandi ukabaha amahera n'ayandi bakayakwiba n'ayandi ukayatakaza reka ukoresha ako gatike ushikaho hantu kugira ngo utabarwe nta nyungu jewe ndabifisemo atari uko umuntu w'Imana yogirirwa neza agatabarwa nawe rero ndakusabiye Imana ikugire neza ntusamare ntiwisamare ko ubuzima burazimbye ingo nawe usengerwe kugira ngo ibyawe vyuguruke ugere kuri ya ntambwe Imana yagusezeraniye ugere kuri ya ntambwe byategerezwa gushikako hari umuntu yanka inzoga kubi mugabo yama yazinyoye akazanka mugabo akazinywa ego ico nikindi kintu naco tushwa gusengera kubera hari nibintu umengo urananigwa guheba za nzoga ukananirwa guheba wa mugore ukananirwa guheba kagakobwa ukananirwa guheba wa mugabo ukananirwa guheba wa mugore ukananirwa guheba ya nzoga za tabi bwa busambanyi bikananirana bikanga kabisa ariko tuzogusengera ku munsi wejo kandi bizokunda reka tumize zino ntahe maze sintahe zose ni zimwe mu ntahe ziriko bikorwa muri Hope Church ego inyuma y'intahe Pastor Jackson cangaruka kugira ngo tubandanye Yesu aguhezagire Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church je nanje ngomba shimira Imana kuko jewe nari mfise ibintu biza ngaha mwizosi ndyamye ukacumengana umuntu yafashe umutwe wanje awubohana ni matera ntibikunde yuko no byuka cyangwa ngo mpindukire ariko numvise aho pasteur yari karasenga numvise biza bicomokana muri uku kuboko nyene birakoroka ubu ndahindukira nta ngorane n'uwo amen 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church Yesu ashimwe amen bo je nari maranye imisi umutwaro muremure pasteur muyinga yahera ku radio narumvise azavuga ubutumwa bo cyane mwandikira message nawubwira ati jewe pasteur ndafise umutwaro wo kugura parcelle kandi nshaka n'inzu nziza pasteur yambariye ati uratera intambwe uzushike ku rushengero jewe uyu munsi ugize incuro igira kabiri nge insengera hano ndi ngaho gitwariko dusenga nakomye gose ndiravuga ati yes nukuri ndumva nezerewe cyane kuko nishyuwe amen ikindi gihe muzomuranga mpagaze kanze gushima Imana tugire Yesu Kristo amen ni gihe cyo guhindurirwa ibihe Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church Haleluya amen anje magaze ngashima Imana nayimaranye ngwara iri pridodesa iyo ngwara nayigwaye bya ibintu byanjye mu matwe bimfashe byanjye hari icumba ntinjiramo kuryama ninjiyemo ibintu byaca binjya mu matwe aho twari turasenga numvise biswa kumfata binjya cyane numva biraheze biheze mu nyuma yaho nayivise ingwara nayimaranye nayo niyo ngaya mbabaza ya pridodesa nayone gihe twari turasenga
nagize ukwizera nagiye numva ko biheze ni mu mpera amashimana. Amen, amen, amen. Nigihe cyo guhindurirwa ibihe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Hama nukuri nagire ndababwire umuntu ari ngaha nukuri ibintu pasiteri ariko aravuga nyimba hamwe byobera aha kwisi bikazoherera kwisi ntituzobona ijuru dufise amatwi abiri muga hakaba hari abantu bafise batumva bakaba bariko bakorera Imana, hakaba hari abantu bibiragi bakorera Imana, twe tukaba dukomeye tuvuga dufise amaguru n'amaboko. Nukuri ndasabye umuntu wese ari hano Imana imuhe idutahuze. Jewe rero musanzwe jewe ikintu cyambere noshimira Imana naho uransenga mvuga ati Imana je nzoronka parasera, je nkavuga ati je ngano kundabona kumenga ibintu nivyo ukunda. Sawa ndaguma ngaho ndasenga ndaguma ngaho. Sawa haragera igihe rero ndava ahantu ku gasozi ahantu cyuba rero baratwanka cyane ujya mubonye hajya ni grand frère waje kuvuga umwanya batwanka byatari bavuga ati naco tuzimarira muga mu misi mike nukuri Imana ihabwa icyubahiro naguze parasera. Hanyuma rero ngiye kuba ngaho nukuri ndaba ngaho je n'umudandaji nkongera nkaba umufundi. Hama rero ndadandaza petit frère ni wandandariza arandandariza ukwezi kwa mbere turaharura tubona ni sawa, ukwezi kugira kabiri turaharura wapi dusanga twagize sheke ya 200,000. ndavuga ibi ni sharanyi baje simbona none umuntu afise humanité vraiment 200,000 yogenda gute nanje nize vraiment kari none ndandaza ibintu bikagenda neza. ndaba ngaho mugu nkaguma ndamumva kuva muri 2008 ndumunyeshure mwumva nyene burero haragera igihe ndamumva ku radio ndavuga ati jewe rero je igihe kimwe nzogenda ko umuntu ndabo umuntu nukuri Pasteur Jackson ndabuwariwe cengira nundi umuntu nukuri ahubwo Imana imuhezakire. ndaba ngaho camvuga ati rero ntibishoboka n'ubundi Satani arantwa aravuga ati n'ubundi ntugende hariya kwa Pasteur. Camvuga ati rero kanje ku mufumu nukuri Imana imbabariye naragiye ku mufumu. Ngiye ku umufumu ndagenda arambwira ati mwebwe nikuvuga nije namukontrola nyene kuko urumva nije ndamuhemba. Sawa arambariye ati mwebwe barabivye hajya hanu kiya kibanza mukoreramwo nikuvuga yuko hari abandi bantu bari bagikeneye. Sawa rero kandi no kubaroga barabaroze nikuvuga mu mudandaza amahera agenda. Ndakumaho turongera turaharura indi manka y'ijana turongera turaharura senkani wa mufumati rero kugira bihere ibihumbi 100 nivyo muzoma. Nariyemeje sindabishitsa. Sawa ibihumbi 100 ndavuga ati Imana iri mu ijuru irashoboye wewe ucuja ku radio ukorokerako Imana iguhezagire n'ukuri ku Imana ushishikare kuvuga ndumviriza ndyamye ndavuga ati Mana umufumu yasavye ibihumbi 100 nukuri cengere ngende kuraba aho hantu kuri Hope Church ndahabone je nukuri ndabivyo bintu bihakorekera candaza ngaha nje ngaha nukuri we nawe ucurabivuga ugwiza fuade kwa kundi kujya nyene twara abantu menga 6 ngaha naciye njamo muga sindabishitsa muga ndazi ko nzobishitsa candajamo camuga ati jere ngire ndabe nukuri iyinga wewe petit frère dandaza turabukuntu bizogenda ewana ati Mana nukuri ni nabona bigenze neza nukuri izina ryawe rizorishikare kumari ishigwa hejuru inga irahera nukuri twararira n'uwo grand frère ngiye nyene kumwitura namurati hari ikibazo canda harura sanga yamahera ntiyanyitse mva ngaha numva nijujwe na mpemu yera nukuri ndafukamye Imana iri mu ijuru Pasteur Imana izomuhera iherezo ryiza umuntu ari ngaha nukuri turafasha cyane nukuri abarindi bantu baratwubaka baradufasha Pasteur Imana iguhezagire nanje muri jewe ndumva ko ngomba gukorera Imana. Amen. Yana nkavuga misanzwe ndumunyavyaha vraiment ntumva biza nukuri ndumva nkavuga ati mu minsi cyane ndumva ko nzoba umuntu akomeye cyane Imana ikumeza gushima Imana kwanje ugarukiye ngaha. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church.
Yesu nashimwe. Amen. Jemba ngashima Imana narifise rendezvous y'ahantu nja aho kumubone. Hama ndabisaba ndavuga nti je yamara siho nsimbe hari umuntu nitavye rendezvous yiwe nako imvura yaciye igwa. Cafata imoto. Ndanyagirwa n'imvura ndashika ndatoranya ibintu ndagenda niyomba mu Gasenyi ndiko ndanyagirwa. Nururutse imoto. Niye numva imisonga ihera aha iturikishe n'inyuma mu mugongo. Ndavuga nti Imana noneho ndapfuye. Ndashika ku kazi shitse ku kazi ndavuga nti reko nanyagiwe reka ngene nkurize impuzu nambara impuzu zumutse ngira ngo birahera. Ahubwo mvuye kwambara izo mpuzu zumutse naciye fatwa neza. Kaguma numva ijwi rimbare ati Satana mbare ati mwe mwagize amapfungo y'imisi 21 ati uburengoma mpere kuri wewe. Ndavuga nti Imana nibi bintu nibiki. Aho nukuri ndaja ngaho ndasenga ndavuga nti birase. Nanumva ijwi ry'Imana rirambare ati mwana wanje ati ndazi uko biri kose ati ajya amafungo y'imisi 21 ko wari inzu yamara ati ndacagufise ko byinshi ati ntahuja je muntu kuvuga no mu rupango bari baza ati noneho jamara arapfuye karabaye narafashwe n'umucanwa bigaturukisha aha mvuye koga honyine nyene wasanga umenga bancaniyeko ari umucanwa gusa kuva mwino ngira ngo gushika mu mushatsi umugore we yarasigaye avuga ati noneho ngomba mpakare hakiri kare ariko ugezo ndashima Imana vraiment kubera ku mpamvu yo gusenga ariko uburi muzima ubu ndashima Imana vraiment igihe twari ko turasenga ndakoroye ituro 10 ngaho wamenga umutima uramvuyemwe ubu byose ndumva ko bimeze neza Imana ihabwe ishobahiro amen 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 Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izo ntahe zatumye uhezagirwa zatumye wumva umerewe neza mu buryo bw'impemu wumvise abandi ibyo Yesu ariko arabakorera. Erega nawe yo bigukorera kuko ntagira nkunzi akunda bose cyo kimwe nawe yo bikugirira. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo kugira ngo nawe Yesu aza kugirire neza. Uraze rero ku kwezi k'umunani tuko turasengera ikintu gikomeye cyane cyo kukuraho ivyo kunanirwa mu buzima. Ego inzitizi Satani yamashizeho asange yihenze asange bidakunda kuko uzoba wasengewe. Ndagwaye kaze kugira ngo tuze tugusengere kugira ngo utabarwe nawe ibyo kunanirwa bihere. Ukwezi k'umunani n'ukwezi kuko byo kunanirwa bihera dutangure bishasha byo kutananirwa mu buzima. Ego birashoboka ko turabana b'Imana itananirwa. Ego none kubera iki twe tokwama tunanirwa ntibikunda. Nawe rero tugiye kusenga kugira ngo Yesu akugirire neza ibyo kunanirwa byanke ibyo kunanirwa bibure ibyo kunanirwa biherengetere. Ego kabisa ego kweri bihere ku munsi wejo rero turagwaye kaze kugira ngo nawe uzusengerwe uze witabweho n'Imana nawe uzugirirwe neza n'Imana nawe. Erega nabandi yamayabagiriye neza nta mpamvu nimwe nawe atokugirira neza. Reka ndagwa adresse ntihagoye ni mu Cyaramagahe ku 12 nawe no garukiriza ngaho ucuhamenya no kuvuga ko mugabo no kubwira ingene hagenda ufashe bisi ya ville uvuye nko muri ville cyangwa handi ugafata bisi ya ville aho bisi zikatira cyangwa ukaba waje n'indi déplacement ama bisi akatira kwibarabara rya 10 kwibarabara rya 11 ni ama bisi akatira bisi akatira rero ucufata irindi barabara rikurikira nuvu rya 12 urengane parcelle z'Ikenya gusa ukaca winjira ku 12 ugeze ku 12 ucuraba muri Cyarama urahagaze gusa ucubona urusengero utarubona neza urinjira gatonya ucurubona n'urusengero rurerure gutya ruri muri clôture portail ya bleu ucuhabona ntihagoye. Turagwaye kaze rero ku munsi wejo twama dufise amiga 3 amiga ya mbere azoba 2 zuzuye neza amiga ya kabiri abe isaha 4:45 amiga gira gatatu abe isaha 10 n'igice. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe ugirirwe neza. Reka ndakubwire turafise igikorane c'amasengesho kizoba itariki 5 z'ukwicenda. Ni igikorane kidasanzwe aho ari igikorane cyo guhura n'Imana. Ego camakiba wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ndagwaye kaze kuri uyu wa gatandatu wa mbere w'ukwezi izoba ari tariki 5 z'ukwicenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda wa gatandatu wa mbere w'ukwezi kw'icenda izoba ari tariki 5 tuzotangura isaha 2 zuzuye neza. Ni igikorane c'amasengesho cyo guhura n'Imana cyo guhimbaza Imana cyo gutazira Imana ariko kandi izoba ari umunsi wo guhura n'Imana.
ego uwa gatandatu wa mbere w'ukwezi uba ari umunsi wo guhura n'Imana. Ndaguhaye kaze ku wa gatandatu w'itariki 5 z'ukwicenda, izo ari umunsi wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza, tuza dutanguye amasengesho yo guhura n'Imana. Ego urakeneye guhura n'Imana, urakeneye kuvugana n'Imana, urakeneye guhura n'ubwiza bw'Imana. Ego cyane kizoba ari gikorane cyo guhura n'Imana. Ndaguhaye kaze nuzusibe cyangwa uceregwe ku wa gatandatu isaha 2 zuzuye neza, tuza tufise ayo masengesho kandi tuyarangiza kare saa 4 n'igice tuba turangije, umuntu wese akacatangura kuja mu bikorwa kumbure bitandukanye. Ndaguhaye kaze ku wa gatandatu egome ku wa gatandatu wo guhura n'Imana, izo bari ku wa gatandatu w'itariki 5, izo bari wa gatandatu wa mbere ego w'ukwezi kw'icenda itariki 5. Ndaguhaye kaze isaha 2 ntuzusibe cyangwa uceregwe. Ego nahakubwiye ntihagoye namba na gatonya wurutse bus ego canke ukaba waje n'indi déplacement ugashika ku 11 uca ugira intambwe nkenya ukaja urengana mu parcelle market gusa ukaca winjira ku 12 uginjiyemo ucubona ishengero ukijinjiramo ucubona ishengero rirerere gutya eri muri clôture portail ya bleu. Ndaguhaye kaze kabisa, Yesu aguhezagire. Ugize akabazo ugize icubaza ucubaza mu protocole kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Kaze cyane, Yesu aguhezagire. Kaze cyane, Yesu aguhezagire. Nakubwiye ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03. Yesu aguhezagire. Ndaguhaye kaze kugira ngo nawe utabarwe, nawe wishurwe, nawe ubone ikiganza c'Imana. Egome iyo mwemu ikuzibirira ivyawe, iyo mwemu izibira ivy'ubuzima bwawe, iyo mwemu mbi ikutangira kugira ngo ntushika Imana igomba kushika, niyo tuzokomora rero ku munsi wejo. Ego tuzoyirukana mu izina rya Yesu, maze kuba ukwezi kuko bikunda. Ego nega nawe byo ukunda. Ega none wavukiye amezi 9 nk'abandi, none ntufise amaraso atukura nk'ayabandi, kubera iki wewe byanka. Ega nawe bizokunda, Ndaguhaye kaze nawe kugira ngo uzugirirwe neza, nawe Yesu akugirire neza. Izi ntaye wumvise si zose ni zimwe mu ntahe. Nimba atari ubwa mbere wumviriza kino kiganiro, abamaze iminsi bacumviriza barumva intahe zamazabayeho, intahe nyinshi zitandukanye z'ivyo Yesu ariko arakora. Si zo zonyene, intahe ni nyinshi cyane, hari nizo tudafata, hari nizo tutabashikiriza ko ari nyinshi cyane, nitworonkera umwanya. Rero nawe uraza kugira ngo Yesu akugirire neza, nawe uzutabarwe. Ego urashaka kuvuga ku mutima ati je kabisa sinzoshinga intahe kubera ivyanje biteye isoni gute. Yesu azokugira neza, uzotumushingire intahe basaba abanyi. Ego hari n'abadashinga intahe mu rusengero bakashingira intahe ababanyi, inshuti n'abagenzi, bamenye ko Yesu akora. Ego Yesu aracakora. Ego ari kugikorwa, ivyo Yesu akora ni byinshi kandi vyiza, kandi nawe yo kugirira neza. Yesu agutabare, iri joro rikubera ijoro ryiza ry'umugisha, ryo kubona Imana, ryo kwitabwaho n'Imana, ryo kugirirwa neza n'Imana. Uravuga ati amena, ryo kurota Imana, ryo kwerekwa ivyiza. Ntusuye kandi kurota ukangagurika mu izina rya Yesu Kristo. Umusuma ashobora kugomba kuza kukwiba ananigwe mu izina rya Yesu. Umuroza ashobora kuza kukuroga uno musi bienanirane mu izina rya Yesu. Ubasha bw'Imana buze kuba buri kumwe nawe muri iri joro, ni mu izina rya Yesu ndabivuze, amen. Ndakwibutsa nimero za telefone zo mu protocole mu gihe wojuragirika 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 09 08 03. Yesu aguhezagire, ibwire ijoro ryiza, murakoze cyane. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Iryamabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana PASTEUR NKESHIMANA.
uwo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.